Mwaramutse canke mwiriwe bakunze ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro ikaze nigwanyu muri kino kiganiro Uburundi buraririmba. Ikiganiro kibaganirira kubijanye n'umuziki w'Uburundi mu mpande zawo zose ziwugize. Benshi muriko muribaza muti none mbega uwo muririmbyi ninde? Numwe mu baririmbyi bagiye bakora neza kuva kera, indirimbo ziwe mwarazikunze n'ubu ndetse muracazikunda. Yamaze gushika muri kino kibanza tuko turakoreramwo ikiganiro. Uwo nawe suwundi abavyeyi bamwise bizindavyi Emery, muziki nawo uheza umwita Emery Sun. Ni imfura mu muryango w'abana 9, umu-ingénieur, umu-sportif, umu-king video. Amazina ni menshi, amateka ni menshi, ivyo byose ni bimwe mu vyashoboye. Ni Emery Sun, ndamuha nikaze cyane muri kino kiganiro Burundi buraririmba cuno munsi. Murakoze cyane, nakoze kutwibuka ukadutumira n'iteka ridasanzwe n'ukuri, turashima. Nizera cyane ko umeze neza bwana Emery Sun. Ameze neza, nako no kutwakira mwatwakiye neza. Cheers kabisa. Twizera ko n'ikiganiro kigiye kugenda neza. Nta nkeka. Nuko rero tudatevye nkuko namaze kubimenyesha abariko baradukurikira muri kino kiganiro, ikibazo ca mbere kwa Emery Sun. Namaze kuvuga ko umaze imyaka itari mike uri kuraririmba, ariko banyuma bariko baradukurikira bashaka kumenya mbega yatanguye kuririmba ryari, Emery Sun bigenze gute canke bivuye kuki? Kuririmba nabitanguye muri 2010, 2010. No indemo ya mbere yasohoka, hama nayifashijemwo na Emery Pro, ariko Emery Pro kugira ngo ndamumenye byari byaciye ku wundi mu producteur yitwa Big Bass. Ico gihe bo bari basanga arabagenzi, hama jewe na Big Bass twari turabagenzi kuva kera kuko twarakuranye. Hama Big Bass niho yambwiye ati bashobora gukorana umuziki ko yari afite studio mu nyuma bari yongawe na Emery bimbira gukorera hamwe kugira ngo aduze umuziki wacu. Niho namenya Emery Pro. Nkaja kuri studio mfise guitar nkavuza, Emery akambwira ati by'ukuri je numva wewe ufise ingabirano uririmba. Hama ndamubwira nti je ndumva naho no rimba ntibyokunda vraiment amakenga. Ariko Emery arambwira ati studio ni iri ngaha, icyo soko mushaka kuririmba tuzoririmba, ndazi ko bizokunda. Naho havuye havamo kuririmba kuko maze kuja muri studio nkakora indirimbo ya mbere, numvise mfise ingufu zo kubandanya nkora abantu. Imbere yo kuririmba rero wari usanzwe ukora ibindi bijaye n'umuziki nko kuririmba mu mugwi, amakahaoke n'ibindi? Ego ubwa mbere 2009 mpejeje uvuga ko mvuye kuri ETS, mpejeje amashuri yisumbuye. Naciye hari umwaka wasanga umuntu arinda byaje mu université, ujya mwaka naciye nja mu bintu bya karaoke. Naho nyene natwawe na Big Bass yonyene, niwe yanyinjije muri groupe yitwa Troubadour. Hama ntanguraho kwimenyereza kuririmba music live. Hama music live ndayimenyera mu nyuma. Muri iyo groupe nyene hari umutama yitwa Mushenge, niwe atanga kutubwira ati mwe muzokwamura ku masura y'indimbo z'abandi gute mutosubiramo mutoko ndimbo ziwanyu. Ako kantu kangumyemo kuko numva ko arankebuye. Mugabo sinabona studio. Nukuvuga ko Big Bass amaze kuntwara amaze kumenya na Emery Pro, niho natangwa kumba cyacimbiro cya Mushenge nazo kigaruka ati kwe kutoko ndimbo ziwawe. Vyiza cyane kumva zo kuririmba, kumva z'uwo mwuga nyene winjiyemo guhera muri 2010 neza na neza, waciye wita Emery Sun. Ubatari bake usanga batariko baratahura Emery Sun ni iki? Uwo bafasha ukabasigurira ico bisigura Emery Sun. Sun ni izuba. Hama izuba kubera ko nabonye ko ico kintu ni kintu gishikiye yo kimuritse abantu bose kirabashikira. So nanye ndavuga nti muziki wanje shaka kuzoshikira abantu bose. Cyambitamwa akazina kubuhizwa no shaka Sun, ariko kera nakina football. Kina football banyita Emery Sun. Emery Sun yari umukinnyi mu Brazil yakina football hagati. Rero baravye kuntu nakina niko banyita. Hama ndavuga nti none ko kera banyitira izina kubera ko no munsi ngiye muri musique no ajya hari Sun no shiraho Sun. Cyandarihindura gutyo cyambandanya naryo. Vyiza cyane. Abatari bake rero usanga bariko baravuga ati ngira ngo si wa Emery Sun, wundi yahitanye ku ruhande. Wikore mu gahogo.
kuko uraza umuririmbyi cyane cyane arangwa n'ijwi ryiwe no kugaragaza ko abishoboye nkuko na kino kiganiro ari Burundi buraririmba bamwe bariko baragira amakenga ashobora kuba atari we bumve by'ukuri ko kino kiganiro turi kumwe na Emery Sun. Okay. Nimwe natumyeyo nimwe mwashitseyo ko mutambwiye uko mwamusize nimwe narungitseyo shikiyeyo ko mutambwiye ingene yari kwari je twatera abiri hamwe epfo y'urugo inyana zicutse akazuba nako karenze kagafoto yama niyo souvenir. Neza cyane mwamaze kuvyumva ni Emery Sun mu kiganiro Uburundi buraririmba. Uri umuririmbyi rero yashoboye kumenyekana kuva kera n'iterambere ry'umuziki w'u Burundi ritaragera aho rigeze ubu. Ariko rero ubu muri no minsi ya vuba novuga ati duharure nko mu myaka 6 iheze canke mu myaka 3 iheze mu myaka 3 iheze wagira dutu indirimbo zawe ku buryo novuga nti wase yuko twokwibagira baduha nka kamye ku mwaka. Benshi rero bari baza bati mbega ni kubera iki Emery Sun yoba yiteguriye kuheba umuziki burundu ibibazo nk'ivyo imvo nyamukuru canke vyanyavyo imvo zariziye. Imvo nyamukuru zatumye mpunguza gusora imiziki cyane bwari ubuzima bwa misi yose. Urabona miziki ugiye kuraba nta mahera abantu bayikuramo cyane. Wanashima abantu badepansa amahera menshi gusumba yo bakuramo. Hama ndavuga nti jewe bon il faut ko ndabikirute kindi. Byasaba komeza amashure ko niruka hirya no hino kuko bitwaye imyaka myinshi imyaka nk'itanu gutyo sora karimbo kamwe ngamira ifite objectif yo guza amashuri hama mpejeje byasaba ko nandika igitabo wazi ko bitoroshe ariko ndavuga nti hamwe no cyane biha burundu no wandisevye abantu banyizera ubwambere gitangura bice bisaba kumwe ndakora karimbo kamwe kandi umuziki usaba uburyo iyo udafise uburyo usanga uri gukora ibintu bitameze neza nkuko ndabivuga. Rero kubera ko nafise ibintu byinshi nariko ndakora byantuma nkora umuziki atari cyane ariko nkawo kugira ngo abafana banje ntibibagire wa muntu. Neza ko ahanini byari ibintu by'ubuzima byo byantwaye hama bw'umuziki namwe nkora pore kugira ngo ntibibagire ko wa musaza ariho. Nuko Indiadia niyo ndirimbo herutse kuduha novuga nti yavuba kandi ni indirimbo imeze neza n'amasanamu byarazananye. Murakoze. Ndanibutsa n'abariko barakurikira kino kiganiro ko Indiadia ariyo yatahukanye ikibanza ca 3 mu higanwa Isanganiro Award ku ncuro yaryo ya 10 herutse kuba. Ndanakubwira nti congratulations. Urakoze. Mbega wari uvyiteze? Nta muntu ajya muri competition yiteze kwa buwanyuma. Ndi muri abantu bemera yuko ikintu muri wewe ucemera ngiye kibanza gikwiriye. So irinzi ishika hajya navuga nti nibyo byari bikwiriye. Hama ariko se numva ko yo biyanyuma ko numva ko umuziki wanje nakoze ari umuziki mwiza. Wotubwira none hajya ko atakabura imvo niyihe mvo yatumye Emery Sun aja ahantu akumva ko yotora ikaramu urupapuro nimba ariko akunda kwandika akumva ko yo kwandika indirimbo Indiadia? Hanini njyajya ni indirimbo nanditse ndiko ndaba kuri ko biraba mu kibano mu buzima bwa misi yose. Nandika ndiko ndaraba ukuntu hari abantu benshi atakintu baba bafise ariko iyo usanga umuntu atakina afise ugasanga nta bantu nta numwe amwikoza tuvuga ko nta n'umwegera ariko Imana yamara kumugirira neza canke yamuhezagira ikamuhindurira akamukirira akantu gatoya babantu bagatangwa kumwegera ariko akibagira yuko akiri wenyene ataco yari afise nta muntu numwe yari afise. Rero cyamana ati burya n'ubujyajya ugasanga umuntu niyo muhuye arakugaya aragutuka aranakugwanya bwatiwe nta kintu na kimwe ushoboye ntacyo uzovamwo
ariko ejo Imana yaguhezagira ugasanga amasika niwe agendera kugira arakuvuga hose ngujya muntu ngo nuwahatari kujya bwose ari ubujyaje kuko byari ibintu nagiye mbona abantu byagenda bibako ndatahura ati ubu n'ubujyaje burenze cyamba ubuje kuvyandika kujya couple ya kabiri yurumva inko ko ukuntu ubujyaje buba bukomeye aho umuntu ushaka kumwizera ariko ugasanga niwe akuvuga nabi umuntu uza ko ari umugenzi wawe niwe akwararaza akuvuga ibitari byo ngenda ndabona abantu bagiye bapfa kubera ko babahaye amasumu abantu bahawe amashano bagakira urumva ibyo byose bituma nandika ijya ndirimbo ko byari ibintu ndiko ndabona urumva byari ibintu ndiko ndabona ukumva ko je ndi muntu sintahura igituma wowe umuntu wumva ko undi kubera ko ateye imbere wumva ko yopfa ahubwo ndi muri abantu bavuga ati hako uyumvira ko yopfa ahubwo iyumvire nawe ico ukora kugira ngo nawe utere kujya ntambwe agezeko ya kuko ubuzima umwe wese afise umwanya wiwe rero ujya bari umwanya wiwe we nawe rondera ukuntu ushiramo inguvu umwanya wawe kumbe nturagera kandi ni wagera nta ushobora nta kintu na kimwe nta muntu umwe ashobora guhagarika ibyawe rero bishari bagukina navuga nti ibyo byose nawe babidukorera Imana si umuntu najya mvuga ngo Imana si Yohana canke Asumani Imana ntabwo ari umuntu Imana ni Imana iraturinda mu butandukane bwacu bwose ushaka ko umumizirima nkashobora kuba no mukirisu ariko Imana ntigerera bidini uri Asumani ni Yohani twese kubera ko Imana atari dini cyangwa Imana atari umuntu iturindira mu butandukane bwacu byiza cyane reka nako tugusabe nukuri mu masegonda make cyane kaducishirize ko hanyuma duce tubareka tukabereke bakarare abisibuzu y'ubujyajya amashari n'inzigo n'ibyinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa abisibuzu y'ubujyajya amashari n'inzigo n'ibyinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa ariko Imana si Yohani canke Asumani iraturinda ariko Imana si Yohani canke Asumani kupfa ntidupfayo kuko iraturinda Bonga cheers, bonga ukiri muzima bonga cheers, bonga reka tujye ubuzima bonga cheers, bonga abisibazo atabayo bonga cheers, bonga hageze mbekende kwabisi babaye muncanga umugenzi ni umwasi ni bose babaye uruvange unahora nisigiye niwe nasanze nyararasa uwo nitumwasi niwe nabonye amburira baraturogaroga bakaduha amasumu n'amashano tukaguma tubaho abisibuzu y'ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye gashaka kupfa abisibuzu y'ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa ariko Imana si Yohani canke Asumani iraturinda ariko Imana si Yohani canke Asumani kupfa ntidupfayo kuko iraturinda bonga cheers, bonga ukiri muzima bonga cheers, bonga reka tujye ubuzima bonga cheers, bonga abisibazo atabayo bonga cheers, bonga hageze Fashion Shop.
hamwe rero niyo ndirimbo tukiri hafi cyane iyo ndirimbo bamwe bati urukundo hagati y'abaririmbyi b'abarundi nta ruhari Emery Sun we abibona gute abivuga kwiki si ngombwa dukundane ariko ni ngombwa dufashanye no kuvuga ko nta ruriho naho bamwe babona ko ibyo byari bikenewe ariko je ndi muri abantu bavuga yuko gufashanya niyo wabona ko umuntu akoze igikorwa ukumva ko wogipostinga utabanje kwimvira ngo ninabikora ngo acaronka ngo ama-views menshi ngo acavuma kuko indirimbo cyane kuvuma biva kuhoraho biva ku Mana twese dushobora kugira promo ariko indirimbo yawe ntagira hije kuko twige turi mu bantu bakora hama Imana igahezagira rero hobeho gufashanya gusa kuko umuntu nawe tumumukunda ukavuga ati bana akazi kibe kana gapostinga abantu bakabone apake abantu baza kubona yuko ufise umutima w'urukundo ufise umutima wo gufashanya naho bitwa biri muri wewe ujya wundi nabaza uvuga ati nakayegeze kumustinga ku ndimbo yiwanje reka nanye ndabikore kaba akarorero keza nitwabikora twese ugasanga nk'umuririmbyi w'umurundi ashizeho abaririmbyi byose baramupostinze ibikorwa by'ibyo muririmbyi bizoduka nagwa rukundo ruzoziramwo ngaho mu gihe twezwe ngene tuko turafashanya nakana postinga ujya n'umwana mwiza ahora postinga kana mupostinga ujya postinga naka nanje mpanda mupostinga uzusanga niwe atanga gupostinga abantu bose nawe akagupostinga uzusanga mwana amaze kujya mu kintu cy'ubumwe cyo gupostingana abantu batanga kubona ngo abaririmbyi barafitaniye urukundo na cyane kuko ugiye kuraba ibindi bihugu byaratoye yose kije murambona nk'abaririmbyi bo hanze yapostinze ikintu cya mugenzi wiwe ugasanga comment nka 10 zirenga niza abaririmbyi biwabo urumva kirikana ko hariho support batawe ko imbere yuko bakundana kwanza nibabanze bafashanye Okay, urakoze reka dusimbire rero muri kahise dusubira inyuma wavuze ko watanguye kwinjira muri studio ku nshuro yawe ya mbere haheze muri 2010 no kuvuga tugeze mu mwaka ugira 12 uri mu mwuga wo kuririmba tumwe mu turirimbo twagiye dukora ku mutima batari bake harimo ijya kaga foto watanguriye ko ijisho ry'umutima n'izindi zagiye ziryoshe wagiye uduha ziryoshe gose nkuko ariyo ngwara hugwayo kwa muduha ibiryoshe dufatiye rero kuri izo twumvamwo uburyo wisangije bw'ukuntu wandika ico tudakekeranya coco nuko hagati y'umudiho na message n'ubutumwa mu ndirimbo zawe hategeza kuba harimo ubutumwa ubigenza uti urashobora kubibira akabanga abandi baririmbye usanga bibagora hanyuma bakigira kuri wewe bwa mbere nako urakoze hama kuri jewe natawe yuko indirimbo ari ubutumwa ni igiki uha abantu hama yari indirimbo y'urukundo iteza kugira icyo yigishije uza kuyumviriza yari indirimbo isanzwe itegeza kuba ifise icyo itanga isigira umuntu hama ibyo nabyize mu gihe nama numva indirimbo za kera zacu canke iz'abaririmbyi b'abazungu canke abanyamerika baririmba kera nza gusanga igituma indirimbo zabo zitigeze zitagaciro canke zitigeze none umunsi tuzumviriza abantu bakaryoherwa nuko zari zifise message ubutumwa bukora ku mitima y'abantu so bica bimpa ko jewe nanje niga kwandika indirimbo idapfa kuko ari indirimbo ushobora gukora no munsi inyuma y'ukwezi cyangwa amezi 2 cyangwa 3 ntagire umuntu azoyibuka n'indirimbo ushobora gukora no munsi onashima ntinagira ama-6 ariko inyuma y'imyaka n'imyaka iyo ndirimbo ikazosanga abantu barayivuza nibyo rero byatumye ntangwa kwiyumvira ati kanandike nk'abakera naho no kwandika nk'aba ariko ngerageze kubegera kugira ngo nyane nkore ibikorwa indirimbo zizohoraho rero neza ko ryo banga rinini kwiyumvira kwandika nk'abandi indirimbo zamaho zifite icyo zisigira abantu mu mitima urakoze rero ico rero gisha gituma ndakubaza kano kabazo gakurikira kwandika indirimbo indwi zibiri n'uwandikira indirimbo muri studio muri abo baririmbyi babiri ninde muhinga mu kuririmba ku bwawe kwandika batandukanye no kuririmba dufate ko ari umuririmbyi yandikira kongera akaririmba
icyo navuga nuko umwe wese bivana n'ukuntu na capacity afise yiwe muri we ukuntu we yandika hari umuntu yandika muri studio akandika ibintu byiza gusumba umuntu amaze iminsi ariko yicaye ariko ariyumvira kubera ko jinanye mpandandikira muri studio niko ari izindi ntandikira muri studio ngene ndazifise ariko iyo nandikiye muri studio ndandika vyiza ariko iyo subiye kumviza nkishara ya ndirimbo nkayumviriza ni kenshi subira muri studio nkamubwira producteur ikiduge kuremo dushire mwiki kubera ko bijya yoye ko biza muri ya mwanya nyene ariko iyo ufashe umwanya wo kwandika indirimbo gwatika ngene ndashanga ijambo rimwe witonze biba ari vyiza gusumba no kuvuga ko hari abantu baja muri studio bakandika bikaba biheze ntibiyumvire kandi kumviza indirimbo yabo n'abandi baja muri studio bakandikira ajya nyene bakaririmba ariko batashe bakumviza rya buriwe baba bahaye bakavuga ati amara hari amajambo umenga yovamwe rero je niko byama byanshikiye izo nandikira muhira nizo nandikira muri studio ariko ndazi ko abantu benshi baririmbye benshi bandikira muri studio mugaye ari capable yo gutanga message nziza mu mwanya mutoyi ni vyiza kuko biroroshe ukurumviza ijya bita umudiho bagukoreye kuvyandikirako ariko rero kwandika message ituma abantu bumva kwibakoze ko bisaba ko bicara wenyene ukiyumvira urakoze wumva uwo kumva ariko arishura gutyo yohava avuga ngo kumbure ivyo ariko aratubwira nivyo nibihuriranye n'ivyo akora reka ndabasubiza inyuma mu nkundire ndabasubiza inyuma gato ku ndirimbo yiwe yise ijisho ry'umutima ayiducishirize ko muce mwumva amajambo yararimwo namwe zobinyoni nguruke bingeregere nyaruke shika uri ngusange tuyage oye 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 tuzama turinatana kujya kwinyenyeri n'ijuru bitigera bivana ko jewe nawe tuzama turinatana kujya ku mutima n'amaraso bitigera bivanayo niko jewe nawe tuzama turinatana kujya ishugwe bikeneye umuco ko jewe nanje nkeneye kuzamura umuco mu rukundo sinzigera nduhishwa no kugukunda kuko iwanje uri isiguro y'ukubaho uri ijisho ry'umutima rihumana nje simbe nkibona rigahindura umuco mu mwijima wala niyo nyitangizo kuba hafi n'iryo tsitso agasoza sinzigera ngureka wice mi ukacumana aho rero nashatse ko ayo majambo yose tuyashika ko hanyuma mwumve ingene namwebwe mutangura kwiyumvira ijisho ry'umutima kukudigadiga hote nukuri yandika neza kumbure ku umuntu atari yasobanukiwe nubwo tusubiye inyuma cyane ijisho ry'umutima washatse kuvuga igiko benshi bavuga bati umutima by'ukuri kumenga nta jisho turabonana baho umuco umutima nta jisho ufise ariko iyo ukunda urarigera no kuvuga ko iyo ukunda uzurabe iyo ufise umuntu ukunda by'ukuri ni wakubuza amahoro ko nakantu gatoyi cyangwa afise ikibazo wiyumva ko ari we wowe wa mbere kugikemura rero ivy'urukundo bibonekera muri ujya muntu mukundana nuko ko ujya muntu ukunda niwe aba imboni y'umutima niwe aba imboni y'ijisho ry'urukundo ry'umutima rero rihumana nje simba nkibona nuko ko uvuze ngo rihumana simbe nkibona niyagize ikibazo canke yanabe abantu b'urukundo iyo umuntu mukunda cyane akavuga ati je ibintu nuko akaguhindurira gatoyi asha ntagigenda no kukazi biranga kabisa ukabona kubuza amahoro no kuvuga ko rero ayagomye kugerekana ati niyo hagize ikibakuri we kiza kibaciramwo kimbuza amahoro jewe kabisa ni byinshi mwabyumvise muri iyo ndirimbo yandika neza kuva kera yitwa kuri ka gafoto izitwa
naho nakagendeye simvamwo kapa n'izindi n'indirimbo zimeze neza wowe utarasimbira ku rubuga rwa YouTube kugira ngo bandanye ukurikira ibikorwa vyiwe uri kurahomba reka mbere agira ko anabibutsa ku rubuga rwa YouTube nyene handitse n'izindi mbuga sanza akoresha urubuga rwanje rwa YouTube handitse Emery Sun hama Instagram nayo nyene ni Emery Sun, Facebook ni Emery Sun, hose ni Emery Sun. Umutekano bari ntangere iruhande yawe ni ntangere ku bibero byawe ni ntangere mu maboko yawe naho nakagende oya naho ni vibe muyinda naho nakagende oya urankunda je nkanyugwa bigapanda bikaduga umudiho mbega hajya ngo witaguye yari umudiho wo muri Afrika y'uburengero oya hafu ijya mudiho twe twawufise urumva ariko bo badutanze kumenyekanisha uko ugiye kuraba twe turafise style nka zijya urumva sezere ngende mama we sezere ngende mwizararangwa mama we sezere ngende nijya style ariko kubera ko batangiye kubimenya imbere yacu baca barafata ibintu by'iwabo barabiduza babigira mpuza makungu barashira ahantu bishobora gushikira benshi bashoboka twese tumumenga gwabo yo mugabo ugenda style yacu ewe basha hakumvikana natwe dushikira inguvu kuri bijya bindi bisigaye turabe ko bandanya bitwitwirirwa turavuga nk'ingoma rako zamaze kuba izi wacu kwisi yose nuko reka tubandanya na kino kiganiro kuva ku ndirimbo yawe ya mbere gushika ku ndirimbo ugeze ko ubu twizera ko no mu minsi iri imbere itari myinshi ugiye kuduha n'izindi ivyo ubonye mu muziki ntabwo ari biki imyaka 12 simike uwo kubwira ngo ushushanye uruganda rw'umuziki w'Uburundi uhava utanga ishusho imeze gutega bwana Emery Sun umuziki navuga ko wahindutse warahindutse mu bisata bimwe ibisata by'amastudio mu ndirimbo ziva mu studio numva ko zifise poids zifise uburemere zifise qualité kandi urumva ko abapolitike bacu baguma bamiliyora mu gukora ico ari ikintu twari dufise twe kera kuko ubwo bwabushikire hama ku masanamu abantu bakora amasanamu barana ko ubu isanamu y'umurundi ushitse hamwe n'iyabandi banavuga ati vraiment isanamu ni nziza kuko nabo nyine abakora amasanamu barateye intambwe bariga ibintu byinshi abaririmbyi harabaye icyo nita kwamiliyora kubera amastudio ariko ikintu kimwe novuga nuko abaririmbyi benshi bakwiye kwijukira kumenya music live kuvuga ko ziki baririmba bakora ikibirira ama studio bashaka kubiterananya ku bagyo baririmba hama bikumvikana ko ari indirimbo ariko mu gihe udashobora kuba gutumiye ushobore kuyicara bakuvugirize bombi ijwi ryawe ico usanga kishoboye abantu bake kumbure niyo ugiye mu mahiganwa abantu bagiye mu mahiganwa ahuza ibihugu bitari bike kenshi nibwo buryo bakoresha nibwo buryo abantu bose ugiye no mu bihugu biteye imbere ubu nibwo bafuma bagira icyo bita semi live ngaha akaba arimo ivyuma ariko ijwi ryawe rikadomina ico nico usanga no abaririmbyi benshi bacu ushobora usanga umuririmbyi bacu afise hit ngo adashobora kuririmbira ku vyuma ariko aramuvugiriza ibyo nabyo bice bikweka menga ntavyo ushoboye hama ikindi naco navuga ko umuziki wacu aho ukigwariye ni hahandi nyene abaririmbyi b'Abarundi barakora ariko nta buryo nta bantu bashiramo uburyo baraboneka ibyo nabyo bimaze imyaka myinshi navuga ko kuva kera ushikiza isaha cyo kimwe kiraboneka n'uje umenga nakantu gatoyi abafashije cyangwa gufashije ugasanga nta buryo buri mu muziki ugasanga bashaka gukora imyaka ingahe 5 6 ugiye kura mu bindi bihugu biteye imbere ugasanga umuntu afise inzu afise ahaba afise ibintu byose bikwiye nga mu bundi bashaka gukora imyaka 10 ukora umuziki ntage na kimwe ukuramo kuri hamwe n'ico nyene byantumye guca no kubaza kino kibazo nti vyose ko nzi mu muziki bisaba uburyo ariko kandi ndavye amasanamu y'indimbo zawe canke ibikorwa byawe muri rusange tukabona ari ibikorwa bimeze neza n'amasanamu yo kugwego none uburyo kuri Emery Sun burya buvuze iki abukura hehe ni afise management afise team bon musangwe je ha management fise
na team ufise uburyo rimwe aribwo usanga ari je ndiko ndabwikorera ndiko ndakoresha ingufu zanje ariko haro n'ibindi usanga ari nk'abagenzi akakubwira ati niba wakora video uzongenda guterera akaguterera 2-3 ugasanga aravuyemo amahera akwiye wongeje ufise ugakora igikorwa gikomeye rero amajute y'abaririmbi uzosanga hasoka ama video make ariko ama audio akaba menshi kubera ko video zigutwara amahera menshi ariko audio igutwara amahera abayabaye rero benshi yo bafise abantu babaterera nterera ashaka gukora iki kintu ntibyari bikwiye ko twe tuvuga duterere ni kubera ko umuziki atawurashika tutararonka abantu bashiramwe inguvu ngo babone ko ari business rero kubwi wanje amwe ava mu byo wanje nkorera mu byo wanje njamwo nkaronka amahera avuga nti aya eka nanye ndashire mu muziki kugira ngo ndayico vamo ahandi naho ugasanga ari umuntu akwiyumviriye yashimye ahubwo ati bana je kubera ko ibikorwa byawe ukora indirimbo yawe izokurikira nzogufasha niko bigenda reka kumbure turabandanya mu kanya tubanze usigurire gato indirimbo wise kapa nyene hajya mu by'ubuzima ku bantu bakundanye harimo cyo gutera kapa abandi bantu b'inyuma ndavuga ni iyo abantu bakundana hamara abandi bashaka gutoba ashaka kugwanya urukundo rwayo ibazi yo mwahuriye bababonye bagiye kumva ko mukundana hama bagashaka ngo kuzana abantu nakura munsi jiro muramunzi ujya meze ukuntu mugabo mutarakundana banashimwe n'uyo muntu iyo mukobwa baramubona ntibigira amubwira ikintu na kimwe hama rero bajya abantu baca baza kuvyonga kugira ngo barako mwebwe urukundo rwanyu mwifitaniye kogira rero iyo bibananiye mwaje kwatera ikapa uzomba ngo bajya ngo barananiranye kubareka iyo niyo kapa rero yaje ububaye twabateye kapa jewe nawe kapa twabateye kapa jewe nawe kapa kichoye chanishamo baby niyo dufise ibibazo nite twibera ibisubizo baby agerageje kenshi ko rusenyuka urukundo rwacu bombebe ariko amajambo aho kutwica yatwongeye intege bararindiriye barahebuye ko duhebana barananiwe bararindiriye barahebuye ibiganza baramanitse kapa twabateye kapa jewe nawe kapa twabateye kapa jewe nawe kapa bararindiriye barahebuye ko duhebana barananiwe bararindiriye barahebuye ibiganza baramanitse mukanya gaheze wari kuravuga ibijanye no gushiramwo ingufu zikwiye ku mpande zitandukanye mu muziki kugira ngo umuziki w'Uburundi n'abaririmvyi basanzwe bawukora bitera imbere ku buryo bushimishije ku bwawe none ubona abo fati ya mbere canke nibihe bintu muri make ubona uti nkaha
hoshirwamwo inguvu muri kino gisata canke bano bantu bakora binonye banaka bishiramo inguvu kugira ngo umuziki w'u Burundi uduge mbere bibaye ngombwa n'igihugu naco nyene gitera imbere muri ubwo giciye muri ico gisata cibikorwa mvabwenge byo kuririmba. Ikintu cya mbere cy'abantu bategera batabona nuko umuziki ari kimwe canke abantu bakora ubugenegene ibikorwa mvabwenge kuko iyo mvuze tugenegene mengana akantu gato nico gituma ngira ngo menga barakaminimiza. Rero icyo navuga nuko mu bihugu biteye imbere ibi bintu dukora biri mu bintu bishika nka 2 canke 3 byinjiza amahera menshi muri guverinoma muri leta no kuvuga ko hariho politike babonye ituma abantu abaririmbyi abacapa bagira iki niki batozwa amakori bivanye n'akazi kabo hama amahera kinjira. Nadi muri Tanzania akavuga ati cyabaye gisata cya gatatu cinjije amahera menshi urumva kubera ikintu natwe bitoshoboka no kuvuga ko byose ni système cyangwa strategy ya guverinoma byose biva hejuru. Iyo bimaze kuva hejuru leta ikiga ati none aba bantu ko baguma bakomindura aho bari tubafasha iki twe turonka iki hama bakabona ko bishoboka kuko nimba ibindi bihugu byose byarashobotse kubera twe tubashoboka hama twe tukaya amakori ariko tukabaho neza. No kuvuga ko byose biva hejuru kuko ugiye kurababwira ngo rumba no musibe rumba histoire yabo no korondise ko kera bara nawe yarafise ikibazo cyo abavuye hanze babadomina ariko le président yigeze kuba yahavuye yitwa Mubutu aravuga ati kuva no munsi indirimbo dushaka kumva nizabazayiro nta yindi ndirimbo ego mushaka kuzivuza ariko 90 nizabazayiro dushaka kumva indirimbo ziwacu kumva ico gihe nuno munsi uzurabe umukongomani we sahari ategeza kuvuga ati mvugiriza indirimbo ziwacu no kuvuga ko byose bifise aho biva mu gukundisha abantu je namuvuga nti uri kuvuga ati dukunda igihugu ifu kubanza babanza gukunda ivyabo kwanza dukunda ivyacu ni wakunda ivyawe uzuri gukunda igihugu cyawe ni wagenda ahantu kumva bavuga ati bana indirimbo z'abarundi ukagenda kuva aho mu cyangwa ati dusheme indirimbo ziwacu bizotuma no ati abo bantu indirimbo zabo zimeze gute biteho kumenya ni hazo umunyamahanga kinjira nga mu Burundi akagenda kuryoherwa akumva izo yari karumviza muri Nigeria yahaciye nze kurumviza mu Burundi hazogera igihe akubaza ati none nta barindi mufise je mama bakimbajije bisa bagenzi baba bavuye hanze ukazamba barambwira ngo wewe umbwira ko umuririmbyi ngo yego kandi ndanavyemera yego none ko ndi ngana narumva indirimbo zanyu urumva agaca ngo kumwespeaker biro birebire no kuvuga ko abantu batembera banaza kuvyumva igihugu cyose cinjiyemo indirimbo za kumva nizi wabo kubera ko batawe yuko ivyo wabiza imbere ibindi bikaza inyuma nuko ko twigena natwe guverinoma y'ondera strategy nk'izabandi bakoresheje twebwe amahera yoboneka nta murindi yosura kwidoga utirera ivyo vyotuma kumbure najya amashira hamwe akomakomeye bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aha gaciro n'abaririmbyi akatangura kubagira navuga gute abaserukizi babo mu bikorwa byabo bajya bayita ba brand ambassador bajya bo turanarengerwa ariko birumvikana nako tamateka abyumvije ko bibaho badukoresha ariko nabo nyine naza ko bize cyo bita business muri business gutangaza ibintu byawe ifu gukoresha image y'umuntu azwi rero sinzi ngene nabikora ariko dusanga mu Burundi abantu bari ku byapa byaba bibamanika nta numwe abazi urumva abazwi nabo ngira ngo bari kurusha abazwi nabo bari kurusha iyumvire ko umuntu aje agasanga image y'umuntu atazi ega bijya tubona abantu baravuga ati uyu ninde umuntu aje yavuye mu kindi gihugu aravuga ati uyu ninde yumvire ko uje ko uyu ninde uyu ni Fariaz ninde Fariaz ni umuririmbyi w'umurundi ujya ninde byo ni Kireko Kireko ninde akina ibintu bya ninde utaba kumwespeaker ujya ninde uyu ni Kigingi Kigingi we nawe akora iki ni umukomedie ujya ninde ujya kina basket urashaka kumva icyo kintu pwa gifise
ku muntu avuga ati bana bajya bose tubona hajya n'abarundi ariko neza ko mu bantu tubona ngaha 99% kwijana nta murundi numwe arimo kandi je ndemeza ko bijya ama kontra kurasha ntashobora kumanika hajya atamahera baguhaye none ayo mahera adahabwa abana b'abarundi agahabwa abanyamahanga byo nibiki nuvuga ko leta ikwiye gushiramo inguvu je no fuma mora ndihikori ariko nkabona ko ndiko ndinjiza amahera nkabona nayo kuriha igihugu kugira ngo gitera imbere ariko ndiko ndinjiza ariko no munsi siko biri ama societe yoyo ibyo ntubibabwire ngira ni marketing yabo iba ibikora kujya ntawo byinjiramo ariko nyaza ko ahanini nitwege dusaba ko leta ariwe yoshiramo inguvu ikiga politiki kuye kuvyerekeye abantu bakora no mwuga kugira ngo twese natwe tumere nk'ibindi bihugu hama ibintu bimere neza ntitso kwidoga ico kugira ngo gishikwe ko neza na neza twadotewe mu Burundi hari ico yofasha kubgawe uyibona gute ko bivugwa ko yoba yaratewe ku mukono urazi ko ibihugu byose ko batera imbere atadora gutera bifise nta nimwe Tanzania ntabafise ariko urana ko barimbye babo no musasha kuririmba indirimbo imwe igahitinga ama miliyoni imodoka inzu akaca baho ubuzima busha buhinduka indirimbo imwe u Rwanda ntazo bafise urumva ni politike ihari yakozwe yizwe mazi ishigwa habona ituma abantu babo baduzika nuko reka dushire muri muzo kandi ya kino kiganiro nkuko ubwacu kivuga ati Burundi buraririmba hariho iyindi ndirimbo washize habona yitwa Simvamo hajya ngo ntuva mu biki urukundo he mama simvamwo ngumamwo mu rukundo rwawe simvamwo je ngumamwo ya nirimbo mvuga ngo uko biri kose je ngaha nashitse byo kwimvira ko nshobora kuja hirya canke no hino nibikibayeho simvamwo twa ndimo y'urukundo ni bimwe rero kumbure twavuga tuti kimwe muri qualité zo mu rukundo kuguma uri stable utaguma uva ngaho uja hariya mu rukundo musanzwe umuntu yakunda yategeza kuguma ahantu hamwe kuko umutima numwe Imana iza kubona yuko dukeneye kuja ahantu henshi ari kuduha imitima myinshi ariko cyatumye Imana iduha umutima umwe ni kubera ko izi yuko shwa yacu ari umuntu umwe rero byari bikwiye ko umuntu ari mu rukundo aguma ahantu hamwe ama kwiyiba canke gutamba kabireka ya Emery Sun yes I am Master Key Narateye umukono kusezerano ry'urukundo jewe nawe gushika kwiherezo kandi sinzo kwisubirako bigoma vyorohaje nzorugumamwo uko muri wariho nashinze isezerano ntuzigera wiyumva kuri wenyene nkiriho zogukunda gwarundi bavuga ko rutabaho deka mama nihongo mudekeshe yo ringa mama imbere y'ababyeyi nzobatera iteka mukugufata neza kana kamama nzoguha keya ntacu zobura jewe ngihema nzoba romantique nirinde kuba dramatique ntuzigera wiyumva kuri wenyene nkiriho nzogukunda gwarundi bavuga ko rutabaho deka mama nihongo mudekeshe yo ringa mama Mama
cyane dutera dusozera kino kiganiro hari ikintu wumva wobwira abakunzi ba radio televiziyo n'abakunzi b'umuziki muri rusangi kubijanye no gukurikira ibikorwa byanyu nk'abaririmbyi? Icyo nababwira nuko dukunda ibyacu bwa mbere, dukunda Uburundi bwacu, kuko nta kindi gihugu ku isi kizoza kigusombera igihugu cy'u Burundi. Aho uzogenda hose uzomarayo imyaka, ariko bazokwita ati uyu yaje ava, uzofisa aho wavuye. Ni ukuvuga ko dukora igihugu cyacu, tufashanye mu gihugu cyacu tugiteza imbere, ntawa nka konka nyina ngo agwaye amahere. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, dukunde ibyacu, dukunde abaririmbyi bacu, twige kugwana kugira ngo ibikorwa by'abarundi bacu waba umuziki cyangwa ibindi byose bishike kure. Umurundi wese abe fier yo kwitwa ko ari umurundi, yumvise ikintu cy'umurundi abe uwa mbere mu kugishigikira nk'uko abandi babikora. Nk'uriko arakurikira kino kiganiro arashaka kwibaza ati neje nifitiye agatelefone Android, nta buryo, nta bihumbi 100, nta bihumbi 50 nzoronka nk'umuririmbyi kugira ngo ndamushigikire. Arafise ukuntu yashobora guca kuri iyo telefone hanyuma agashigikira umuririmbyi biboneka? Abaziga Jerome ndavuga yuko aba boss twe dufise n'abantu bato bato. Urabona bajya abantu bakora ibintu byo mu nzu, bajya abantu bakora batwara amamoto hirya no hino mu ntara za ruguru, bajya abantu usanga bafite ubuntu busanzwe. Bajya mu telefone bagenda baragutya, bajya ne boss dufise. Kuko ujya iyo yumvise indirimbo yiwanje agira promotion gusumba ujya munafise YouTube. Kuko bajya ashobora kuba yifite ati gende ko ndumvize indirimbo ya naka yimpe, nta maza kuyumviriza, aza kuyimusaba arayimurungikira. Ariko uzurabe iyo utelefone ku bantu bafite bijyanye by'ubudiyo, indirimbo zacu nibo bantu ba mbere bitabirako. Urumva bajya abantu bato bajya nibo babosi twe dufise, nibo babosi uno munsi usanga batuma dutwenga, kubera ko bobo bagira akantu gato bagira utuntu beza ko ari buto, ariko ugasanga dushikana kure. So bajya naje turanabashimira cyane. Hama bafise Android nawe urazi ko bangana kose, ntabwo numva ngo si benshi, ariko naza yuko bakwiye kuza barafata indirimbo z'abarundi cya kuma YouTube, ibiganiro byacu tugokonza twige gukunda ibintu byacu, abanyamahanga baze mu nyuma dushigikiranira. Ni no kuri ubwo butumwa novuga nti uhejeje gutanga tuciye turangiriza ko kino kiganiro Burundi buraririmba cuno munsi. Ngushimira cyane ko washoboye kwitaba kano kamo ukaza muri kino kiganiro, novuga ko cyari kimeze neza cyane. Nanye ndabashimiye cyane, nukuri niteka nk'uteye gushikiriza ibyiyumviro byacu abantu bakumva icyo tugona, ni ikintu gikomeye cyane. Si ibintu bihabwa asamahirwe ahabwa uwo ari we wese. Hama dushimira radio televiziyo Isanganiro ku nguvu ikoresha cyemwe ndaba amasanamu yanyu, murankurikirana ibiganiro byanyu, amasanamu meza, murakoze kandi vraiment turavyishimira. Ahi wanje simbi njyaje ndavyishimira, kandi ngiye gukora 11 idisikurikira zo bari jewe ndayivugiye ngaho. Urakoze cyane. Nuko twizera ko n'ikindi gihe mu kiganiro tubikoze ko muzobanguka. Ahamaze kuba muhira, naho muzoba nsinziriye nzovyuka nze, kuko nimwe abavyeyi dufise kandi nimwe mushobora gushikana indirimbo zacu kure aho abandi badashika. So mwakoze cyane. Murakoze namwe, mwakoze kandi namwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro Burundi buraririmba cuno munsi. Jerome Hakizimana nije ndakiremesheje, ndabikebanure ndabwira nti mubandanye mukurikira ibikorwa bitandukanye by'abaririmbyi bacu haba ku mbuga ngurukana bumenyi zabo kuri YouTube n'ahandi. Igisigaye tuze dusubire ikindi gihe, Imana idutije ubuzima. Bye bye.